Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye banywanyi bacu bana natwe makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no mbonesha kure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV naye n'umwanya makuru ageze ko ari karagaruka ko cane aho tugiye kugaruka ku makuru ari karavugwa cane ateye ubwoba mu birabana n'umutekano. Umutekano wongeye gusubira kubura hagati y'urubebe Uburundi buhana n'u Rwanda aho kuri ubu ngubu tugiye kubabwira makuru ateye ubwoba na makuru ajanye n'ivyo Perezida Evariste Ndayishimiye yoba ariko arashaka gushira mu ngiro, ariko nanone ihangana ndetse na bombori mu bihangane vya CNDD FDD kuri ubu ngubu bibandanije kumera nabi, aho bamwe babwira Perezida Evariste Ndayishimiye bamuhanura yuko atahirahira gatera igihugu cibanye cy'u Rwanda, abandi bakamubwira ati kora. Ariko kuri ubu ngubu haravugwa ibitwaro bikomeye cane vyahejeje kwegerezwa ku mupaka wa Nemba Gasenyi uhuza igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu cibanye cy'u Rwanda. Abasirikare bakomeye, imbonerakure ndetse n'abapolisi kuri ubu ngubu bariko barazenguruka umwanya ku mwanya kuri uwo mupaka. Turaza kubabwira amakuru menshi cane avuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yejeje gutegura intambara, kandi iyo ntambara agiye gutera u Rwanda. Muri ano makuru turaza kubabwira vyinshi, ivyo biruko no mu gihe muri CNDD FDD harimwo zuguru gucanamwo kw'abategetsi bakomeye cane. Twarababwiye ibijanye na Reveriyano Ndikuriyo kuri ubu ngubu yipanze ngo abe umukuru w'igihugu asubiriye Perezida Evariste Ndayishimiye. Twarababwiye ko intambara yatewe cane n'ibijanye n'intambara abarundi bagiyemwo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bamwe mbere yuko Ndayishimiye arungika abasirikare muri Kongo bari bamuhanuye yuko atagomba kujya kurwana iyo ntambara kuko atanyungu ifitiye Uburundi. Aho kuri ubu ngubu ingaruka zikomeye cane zahejeje kuba ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yatsindwa muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, maze ingabo zari muri Kongo muri Uvira zikurwayo, maze M23 ifata igisagara ca Uvira. Kuri ubu ngubu Burundi bukaba bwaraciye bupfunga imipaka Uburundi buhana na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kumva z'umutekano. Ico bikoze Uburundi nabwo buri maso kandi burafise ubwoba ko harashobora kubaho ibitero bikomeye cane kuri leta ya Gitega, maze bagakuraho ubutegetsi bwa Gitega. Kuri ubu ngubu havugwa amakuru yuko General Godefroid Niyombare bivugwa yuko aba mu Rwanda, ariko nanone akaba afite ubufatanye bukomeye cane hagati yiwe na M23, aho amasezerano Niyombare yoba yaragiranye na M23 ngo nuko Uvira igifatwa nabo nyine bamufasha kuva muri Uvira, maze bagafata ubutegetsi bwa Gitega. Aho makuru adushikira bivugwa yuko ngo Perezida Evariste Ndayishimiye avuga yuko ngo u Rwanda ariko go bariko rurafasha kugira ngo basambure leta ya Gitega, nawe rero kadateze kurworohera na rimwe ko agiye gushoza intambara ikomeye cane zahava yerekana umugabo n'utari umugabo. Ivyo biruko mu gihe abategetsi bo ku bihugu vyombi no kuvuga ku mpande zombi bama baterana amajambo, ariko igihugu cibanye cy'u Rwanda kikavuga yuko kidashaka intambara, ico bashaka ari amahoro. Bibazanga impamvu Perezida Evariste Ndayishimiye igihe cyose aba ariko arategura intambara. Ivyo bikemezwa n'ingene Perezida Evariste Ndayishimiye ubwo yariko araganira n'urwaruka muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze ko azafasha uwo ari we wese ashaka gusenya ubutegetsi bwa Kigali. Ari n'amajambo yarababaje cane ubwo butegetsi, haranasohoka amatangazo akomeye cane. Muri ano makuru rero turagenda tubabwira vyinshi biriko biragarukwa ko cane. Nimba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe, koresha kano karyo ufyondeko kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri no mbonesha kure mukunda muri benshi. Shiramatsiko TV nimbonesha kuri mwe rudende bageza ko amakuru aba yizewe aba ari karagarukwa ko cane irya nino makuru mu mutekano, muri politike, mu birabana n'agateka kazina muntu, mu ntwari ibereye ndetse n'ibindi byose mwanyigejwe mu bikurikirana hano.
aho tuba dufite amasoko yacu mu iperereza, mu gisirikare, amasoko yacu mu mugambwe CNDD FDD ndetse n'ahandi hatandukanye. Reka no makuru yacu nk'uko nari mpejeje kubikubwira tuyatangurire kuri aya ariko aravugwa ku bijanye n'icuka cibi cibandanije gututumba hagati y'igihugu cibanyi cy'u Rwanda ndetse n'igihugu c'u Burundi. Twari twabwira yuko Burundi n'u Rwanda uruhagarara rw'abasirikare ku mbebe abanyagihugu b'Ibutanyerera bari mu bwoba bukomeye cane. Butanyerera kuva ku wa 12 Kigarama mwaka 2025 hari iminsi hibonekeza irwizwa ry'abasirikare, imbonerakure ndetse n'igipolisi ku rubibe rw'u Burundi n'u Rwanda, ahanini mu micungararo ya Gasenyi Nemba, komine Busoni, intara ya Butanyerera mu buraruko bw'igihugu. Twari twababwira yuko abanyagihugu, abajejwe intwaro n'amasoko mu bajejwe umutekano bavuga ko ubwoba bwiyongereye cane, aho kuri ubu ngubu abanyagihugu basigaye barara bambaye. Iyongerezwa ry'abasirikare i Gasenyi Nemba kubw'amasoko yegereye igisirikare c'u Burundi, abasirikare barashinze ibirindiro ku rubibe rwose. Hari inkoho zikomeye zashizweho kugira zikinge ico cose cava mu Rwanda, bivugwa n'umwe mu ndongozi za FDNB. Ariko nanone andi masoko akavuga yuko bariko barategura intambara ikomeye cane bivanye n'ibitwaro bikomeye cane birasa kure, aho bivugwa yuko bariko baritegurira intambara bashaka gushoza ku gihugu cibanyi cy'u Rwanda. Ku ruhande rw'u Rwanda bariko barakora nk'uko nyine nabo abasirikare baracunganye cane ku mbebe zose, nta n'umwe avuga, nta n'umwe wicarika, ariko bose biboneka ko biteguye ikintu kidasanzwe, bivugwa n'umwe mu banyagihugu b'Ibusoni. Reka tubibutse yuko ku ruhande rw'u Rwanda hari amakuru avuga yuko iperereza ry'u Rwanda ngo ryoba ryaravumbuye canke ryaramenye umugambi ukomeye cane Perezida Evariste Ndayishimiye afise wo gutera u Rwanda anyuze ku mupaka Nemba Gasenyi, dore ko ngaho nyine ari ku birometero bike uvuye mu Burundi kugira ngo ube washika i Kigali. Ivyo bibaye mu gihe imishamirano mu karere ibandanye yiyongera cane cane hafatiwe ku ntambara iri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tubibutse yuko abanyagihugu bari mu bwoba bwinshi budahera. Mu mihana iri hafi y'urubibi ubwoba buriyongerekanya cane hose. Ati turyama twambaye impuzu twiteguriye guhunga mu gihe cose urusoro rwavuga, niko bivugwa nyine n'umwe mu bavyeyi b'i Gasenyi. Umudandaza w'Inemba arongera kati akantu isase konyine karashobora kuzotuma vyose biyangara. Tubayeho nk'uko intambara ishobora kwaduka umwanya uwo ari we wese, nk'uko turiko turabona ibintu bitoroshe ngaha ku mipaka. Amarondo y'ijoro no kurwiza imbonerakure vyarongerejwe muri kino gihe mu bice vyinshi vy'Ibusoni no mu zindi komine za Butanyerera. Imbonerakure urwaruka rw'umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi zarongerejwe. Amarondo y'ijoro yararwijwe kabiri canke gatatu. Haboneka imirwi y'urwaruka iri kumwe n'abapolisi izunguruka imihana, bivugwa n'umwe mu bigisha. Kubw'ababibona hari amakamyo y'igipolisi yashitse ejo kongereza abasirikare basanzwe bari muri ico gice, cane cane ikambi y'111 ku Mutwenzi. Amajambo yashikirijwe aracari mu mitima y'Abarundi. Ifatwa rya Uvira n'abarwanyi ba M23 muri iyi ndwi ryibukije amajambo yashikirijwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu ntango za 2025. Yari yagabishije ko hamwe Uvira yofatwa na M23, umuhari Gitega na Kinshasa zagiriza ko ushigikiwe n'u Rwanda hashobora gutegurwa igitero kuri Kigali. Ihagarikwa ry'ibikorwa mw'ijoro ritamenyeshejwe ku mugaragaro mu bice bimwe vyo ku rubibe
nk'ahashizweko itegeko ryo kugara no kuryama kare. Badutegeka gutahuka hakiri kare imbere y'isaha 2 z'ijoro. Nta na hamwe vyanditse na hamwe, ariko abantu bose barazi ico bisigura, bivugwa n'umuyabaga w'imurenze. Guterana amajambo hagati ya Kigali na Gitega navyo nyene birateye impungenge zikomeye cane. Amajambo akomeye yarabandanije yiyongera. Mu ntango z'indwi, umushikiranganji w'Uburundi ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Edouard Bizimana yagirije u Rwanda agasomborotso kadashobora kwihanganirwa. Yanemeye ati Kigali yararungitse abasirikare barenga 8,000 mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva muri Munyonyo kugira itere ibirindiro vy'u Burundi n'ivya Kongo, kandi ko ibitigiri vy'abasirikare b'u Rwanda vyoba biboneka ko vyongerejwe ku rubebe rwo mu buraruko n'uburengero bw'u Burundi. Ku munsi wa gatatu mu gihe co kwimika abategetsi bashasha, Paul Kagame w'u Rwanda nawe yagize ico abivuga ko aragiriza u Burundi ko bwashize abasirikare barenga 20,000 ku butaka bwa Kongo, ko kandi bwishe abanyagihugu iminembwe bakoresheje indege zitagira abazitwaye hamwe n'ibirwanisho bikomeye. Agarutse kandi ku masezerano y'i Washington yo kuwa 4 Kigarama avuga ko igihugu cose kimenya ico kijejwe, RDC irafise uruhara rwayo muri iyi ntambara co kimwe n'u Burundi n'u Rwanda, ariko u Rwanda sirwo rutegerezwa kwikorera umutwaro rwonyine kubwiwe. Kurondera amahoro mu karere bisaba kwitanga kuri bose mu bo biraba kandi bakemera ico umwe wese ajejwe. Yanamenyesheje ko atakiryama, agasigura ko amatelefone ahamagarwa ku murango no mw'ijoro kubera ukubangamira u Rwanda. M23 yongeye gusubira kugwana guhera muri 2021, ubu iri mu runani AFC rurongowe na Colonel Nanga afise intumbero yo gushiraho leta igizwe n'ibihugu vyigenga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uwo murwi ubu ugenzura ibice bikomeye vyo muri Nord Kivu na Sud Kivu, co kimwe n'amazone atunze cane ubutare. Kinshasa imaze imyaka n'imyaka ivuga ko u Rwanda rushigikiye M23, ariko Kigali iravyiyamiriza. Ku ruhande rwayo u Rwanda ruvuga ko RDC n'u Burundi bishigikiye FDLR, umurwi w'abahutu b'abanyarwanda ukorera mu buraruko bwa Kongo kandi wagirijwe uruhara mw'ihonyabwoko ryo mu mwaka w'1994. Amasezerano y'i Washington yashizweko umukono ku wa 4 Kigarama bifashijwemwo na Amerika hagati y'u Rwanda na RDC. Perezida Evariste Ndayishimiye yabwitabiriye nk'umurorerezi, ategeka cane cane kwaka ibirwanisho abo barwanyi. Perezida Felix Tshisekedi we yita ko ari ababwira ibisigarira vy'abasuma. Uburundi tubibutse yuko kuva muri 2023 bwarungitse abasirikare barenga 10,000 muri RDC gufasha FARDC hamwe n'imirwi Wazalendo ishigikiwe na Kinshasa. Akarere kari mu ngorane zikomeye. Akarere k'ibiyaga binini karacibonekezamwo indyane zidahera, imirwi yitwaje ibirwanisho itandukanye no guterana amajambo hagati y'amareta. Abanyagihugu baguma barindiriye ko hoba intambwe mu bijanye n'ingorane no gutorera umuti ku bibazo vya RDC. Ntituzi nimba ejo hazoba amahoro canke intambara, turarindiriye mugabo ntitunamenya ivyo turindiriye, niko umwe mu bo ku rubebe ashikiriza. Muri make co bikoze, andi masoko akavuga yuko ibintu bitaba bigiye koroha mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye bivugwa yuko hari abasirikare bahunze mu Rudavagi, no kuvuga abasirikare bari barimwo aba Kongo
FDLR ndetse n'abawazarendo kuri ubu ngubu bahungiye mu Burundi ariko ku buryo bwumvikanywe ko mu gihe M23 yafata igisagara ca Uvira ariko ngabo barwanye akaba nta kindi bari baje kwegeranyirizwa mu Burundi kugira ngo bajye ku mupaka maze kuri Nemba Gasenyi babone uko batera mu Rwanda, aho bivugwa yuko hari intwaro zikomeye cyane zirasa kure shobora kurasa i Kigali, aho ubwoba kuri ubu ngubu bubandanije kwibonekeza ku mpande zombi, aho umwanya n'umwanya ibara rirashobora kugwa. Ivyo biruko no mu gihe muri CNDD FDD zuguru ibandanije gukomera cyane bivanye nuko bamwe bariko barahanura Perezida Evariste Ndayishimiye nyabona kutijandika mu ntambara, mu gihe nawe nyine izo yari yasoje kuri ubu ngubu yazitsinzwe ubwo igisagara ca Uvira cafatwa, aho bamuhanura ko adashobora gushobora ubutegetsi bwa Kigali kubukurako, ahubwo ko ari ukubandanya gushira igihugu mu nyenga y'umucanwa, mu gihe n'igihugu kiri mu bukene bukabije cyane. Hari byinshi byakagombye kuba biriko birakorwa ariko hadateguwe intambara, aho bamuhanura ko mu mwanya n'umwanya igihe azahirahira agatera ubutegetsi bwa Kigali bazamwaka igihugu kandi bagashirako n'iyindi leta, aho bamwe n'abandi bamuhanura kuba yaheba iyo ngingo. Kuri ubu ngubu Reveriyano Ndikuriyo ndetse n'abamwegereye bose bariko baragira inama Perezida Evariste Ndayishimiye kuba atakora ivyo ngivyo, ariko Ndayishimiye nawe nyine kwa kundi atava kwiza akavuga yuko agomba kubikora, aho kuri ubu ngubu muri CNDD FDD hari impande zibiri zisharirikanye. Uruhande rumwe rw'abavuga yuko hari basamuragwa, no kuvuga bahoze bagendera mu makanda y'umesi Pierre Nkurunziza, ndetse n'urundi ruhande rw'abashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye. Ico bikoze byose kuri izo mpande zose zirasharirikanye kandi birakomeye, aho bamwe bariko baravuga ko abandi bariko barasambura igihugu bagwaniye imyaka myinshi. Abajenero babayeho mu bwoba kuri ubu ngubu. General Prime Niyongabo ntakiri kumva kumwe ibintu na General Neva, bivanye nuko ngo baba barapfuye ibijanye n'igaburo canke no kugabura amafaranga bahora bahabwa na Perezida Felix Antoine Tshisekedi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye ngo ashaka kurya menshi kandi ari diru bafatanije. Ico bikoze muri CNDD FDD naho birakomeye. Mu kandi kanya turaza kubabwira andi makuru mashasha zabagezwe ko turiko turabatunganiriza. Turakengurutse cyane kuri mwe mwese mwaduteze yombi kuva ku ntango gushika ku musozo. Bye byiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.